Ndi n'iteka n'umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu cacu ciza c'Uburundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu ciza mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwaramutse cange mwiriwe bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa mbere igenekerezo rya 4 z'ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka ni 2023. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'Uburundi ntunyemerere nguhe ikaze nanakwipfuriza kugira umunsi mwiza, ndetse nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi ndagukengurukiye cane nanakwipfuriza kubandanya uraruranirwa mu vyo uriko urarangura. Utegerezwa gusa gufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho tubandanya gushikiriza biba biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'Uburundi mu bisata bitandukanye nko mu gisata c'inkino, mu gisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, mu gisata c'indero, mu gisata ca politike, mu gisata c'ubutunzi, mu gisata c'agateka ka zina muntu, mu gisata c'umutekano ndetse no mu bindi bisata bitandukanye hoba hano mu gihugu c'Uburundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu makungu ya kure. Ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira: abasaba impapuro z'inzira muri pafe bavuga ko atakwinyegeza mu kwakwa igiturire kugira bazironswe mu buryo bwihuta. Abasaba impapuro z'inzira mu kigo pafe kijejwe imbibe zo hasi n'iz'ikirere bamenyesha ko hambavu y'amafaranga azwi ku gitabo kimwe kimwe uwogisaba ategerezwa gutanga amafaranga angana ibihumbi 300 vy'amarundi arengako mbere n'ayarenga. Bakiyamiriza iyo ngendo aho bavuga ko hari nk'umurwi wateguwe. Umwe mu bamaze iminsi arondeza zimwe mw'izo mpapuro yavuganye n'ikinyamakuru SOS Media Burundi dukesha iyi nkuru yagize ati: ntibikiri ibanga, mu gihe ushitseyo ugiye gusaba igitabo c'inzira canke ikindi cangombwa hariho abapolisi baza bakaguca impande mu ntumbero yo kuguha ubwo butumwa, bakubaza nimba ugomba ko vyihuta canke bitihuta. Amasoko avamwo bamwe mu bapolisi bakorera mw'ico kigo batashimye ko tubavuga umwidondoro wabo, akaba amenyesha ko nabone ko iyo ngendo isa n'uko ishigikiwe n'inzego kuko ngo ata mupolisi n'umwe aba ariko yegeranya ivyo biturire yigera agira ikibazo na kimwe, aho bavuga ko bategerezwa gushengezwa ku mugaragaro. Twobamenyesha ko hatari irya mbere havuzwe ubusuma nk'ubwo muri pafe ndetse n'ivyegeranyo vy'amashirahamwe ajejwe kurwanya ibiturire bikaba bimaze kubishira ahabona. Ino nkuru ku buryo buramvuye ndende ni mukanyi ntuje kure, ico utegerezwa gene ni ukubandanya kumwe natwe. Nayo mu yandi makuru kandi umugambwe SNL ubona ko ibihano wafatiwe vyarangiranye n'igenekerezo rya mbere Kigarama uno mwaka. Agato Rwasa urongoye yabivugiye mu kiganiro n'abamenyeshamakuru kuri uyu w'Imana, aho yavuze ko yisunga ingingo ya 62 y'ibwirizwa rigenga imigambwe mu Burundi mu gace kayo ka gatatu. Kubwiwe muri ako gace baravuga ko hamenyeshwa ikiringa ingingo yo guhagarika ibikorwa vy'umugambwe no kugara ingoro n'ibiro vyawo zomara. Umushingamateka Rwasa akaba avuga ko umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu yafashe ivyo bihano yirengagije kwerekana ikiringo bizomara nk'uko bitegekanywa n'iryo bwirizwa. Akaba agira ati: ingingo yo guhagarika ibikorwa vy'umugambwe no kugara ingoro n'ibiro vyawo ntirenza amezi 6. Umugambwe SNL rero utahura ko inyuma y'ico kiringo ari umwanya mwiza wo gusubira kubandanya mu bwigenge ibikorwa vyacu nk'uko vyari bisanzwe imbere y'ivyo bihano. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu aremera ko ata kiringo yatanze co guhagarika ibikorwa vy'umugambwe SNL. Martin Teretse ariko ntiyemeza ko ibihano vyakuweko. Kimwe gusa yabwiye Isanganiro dukesha iyi nkuru nuko iyo umushingamateka Gato Rwasa ashira mu ngiro ivyo yari yasabwe no mu kiringo c'indwi 2 gusa uwo mugambwe wari guca ubandanya ibikorwa vyawo. Iyo nkuru nayo ku buryo buramvuye ni mukanyi ntuje kure. Nayo mu ntara ya Bubanza abakorerabushake bo muri komine Mpanda barashima ko kuva umwaka w'ishuri utanguye agashirukabute kabo gatangirwa kw'ishure nyene. Bemeza ko kahora gateba kuko bakarinda guca mu kigega ca komine gishigikira ibijanye n'indero. Basaba ariko kuronswa ibirarane vy'ukwezi kwa ruheshi guheze. Mu buyobozi bw'indero muri iyo komine baremeza ko abo bakorerabushake batarahabwa agashirukabute k'ukwezi kwa gatandatu ko mu mwaka w'ishure uheze, ariko barabizeza ko bagiye kukaronswa muri kuno kwezi.
Nayo hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndi bugushikirize iyi nkuru ivuga ko M23 imenyesha ko igiye gusubira mu burere bwose yari yahaye ingabo za EAC nyuma yaho zitanguriye kugenda. Ingabo za Kenya zuriye indege kuri uyu w'Imana zivuye mu ntara ya Kivu y'Uburaruko mu butumwa bwo kugarukana amahoro zari zarungitswemwo n'umuryango wa EAC. Izo ngabo zikaba zibaye iza mbere muri uyo muryango zivuye mu gihugu ca Congo inyuma yaho leta ya Perezida Tshisekedi yavugiye ko itazongera guha ikindi kiringo izo ngabo ngo zifashe mu butumwa bwo kugarukana amahoro n'umutekano mu ntambara Congo imaze igihe ihanganyemwo n'umuhari M23. M23 igatangaza ko uburere bwose yigaruriye maze ibuha izo ngabo igiye gutangura kubusubiramwo bwongere bugendurwe nayo. Mu itangazo wasohoye kuri uyu w'Imana umuhari M23 umenyesha ko ingabo za leta ya Congo n'abo bicuditse hamwe mu kubarwanya baguma babandanya babagaba ko ibitero hamwe no mu burere busanzwe butuwemwo abantu benshi. M23 ikaba yamenyesheje kandi ko kuba ingabo za EAC zitanguye kuva mu gihugu ca Congo zisubira iwabo kandi uwo muhari akaba ari wo wari wahaye izo ngabo uburere wari wafashe bigiye kuba ngombwa ko ubwisubiza maze bukagenzurwa nawo. Tubamenyesha ko Perezida Tshisekedi wa Congo yari amaze iminsi yidogera ingabo za EAC ziri mu gihugu ciwe ko kuva ziharungitswe mu mwaka uheze zananiwe gusubiza inyuma abarwanyi b'umuhari M23 bamaze igihe barwanira mu buseruko bwa Congo. Perezida Tshisekedi yatangaje ko atazongera ikindi kiringo ikiringo c'izo ngabo cari giteganijwe ko kizarangira kuri uyu wa 8 Kigarama 2023. Isayo gusa ayo hamwe n'ayandi ni mukanyi ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ukubandanya kumwe natwe. Ano makuru ku buryo buramvuye ntunyemerere nyatangurire kuri no nkuru ivuga ko bigoye kuronka urupapuro rwo gufata ingendo hatagiturire mu Burundi. Abiyamiriza ibikorerwa mu gipolisi kijejwe imbibe zo hasi n'iz'ikirere baguma barwira buri mwanya. Abasaba izo mpapuro z'inzira bavuga ko hampande y'amafaranga azwi ku gitabo kimwe kimwe uwugisaba ategerezwa gutanga ibihumbi 300 vy'amarundi arengako, mbere yewe n'ayarenga. Ubuyobozi bukuru bw'igipolisi kijejwe ingenzi ntiburagira ico bushikirije. Abasaba izo mpapuro zo gufata ingendo biyamiriza iyo ngendo bavuga ko hari nk'umurwi wateguwe. Ntibikiri n'ibanga mu gihe ushitseyo ugiye gusaba igitabo c'inzira canke ikindi cangombwa hariho abapolisi baza bakaguca impande mu ntumbero yo kuguha ubwo butumwa bakubaza nimba ugomba ko vyihuta canke bitihuta. Ivyo ni ivyiganwa n'amasoko ya SOS Media Burundi dukesha iyi nkuru. Gushaka urupapuro ko rwihuta utegerezwa hampande y'igiciro kizwi n'amategeko kuriha ibihumbi 300 arengako. Kubw'iyo ngendo isa nuko ishigikiwe n'inzego ubu biragoye cane, mbere hari igihe bitanashoboka kuronka urwo rupapuro rw'inzira mu Burundi. Abanyagihugu bo mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura batomora ko n'abakozi b'igendereza ry'u Burundi basa n'ababa bariko barasuzuma ibiriko biraba mu ntumbero yo kugwanya igiturire. Ariko mu vy'ukuri ni ugusamaza abantu bagomba kumera bemeza ko ibiriko birakorwa bidahuye n'amategeko kandi nabo nyene babifisemwo ukuboko. Uko akaba ariko amasoko yacu abagiriza akanegura ko ata mupolisi n'umwe arigera agira ikibazo mu gihe ariko yegeranya ayo mafaranga. Abasaba izo mpapuro z'inzira babona ko igiturire muri pafe bwabaye ubusuma bweruye kandi ko izo mpapuro zopfuma zizimba ariko amafaranga arishwe hakinjira mu kigega ca leta. Si irya mbere havugwa ubusuma muri pafe mu Burundi kubw'ivyegeranyo vy'amashirahamwe ajejwe kurwanya ibiturire. Ubuyobozi bwa pafe ntaco burashikiriza. Muri ntwarane 2022 umuyobozi mukuru wa pafe Maurice Mbonima yari yemeje ko hari uburyo bw'ibiturire mu gutanga ibitabo vy'inzira ariko agata amakosha ku bakomisiyoneri bashobora kugurisha igitabo c'inzira ku mafaranga ari hagati y'umuriyoni 1 n'imiliyoni 5 z'amarundi. Ku nshuro nyinshi abasaba ibitabo vy'inzira bariyamirije ukwikwega bidasiguritse nk'ikimenyane vyibonekeza mu gutanga ibitabo vy'inzira mu Burundi. Igitabo kizomara imyaka 10 kigurwa amarundi 235, ni ukuvuga amadolari 117 n'ibice 5
mu gihugu abakibamwo barenga 87% babeshejweho n'amadolari adashika 1,9 buri munsi kubw'ibanki nkuru. Twobibutsa kandi ko itangwa ry'impapuro z'inzira ryari ryahagaritswe kuva kuwa 24 Rusama 2021. Ngaha akaba ari naho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko aravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa gusa ni ukubandanya kumwe natwe. Ugire umunsi mwiza.